abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiatives for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndabaramukije amahoro y'Imana mwebwe mwese muriko muradukurikirana mu kiganiro cuno munsi abakunzi b'amahoro, mukaba muri kumwe na Claudine Nebitanga muri kino kiganiro. Tukaba rero tugiye kubandanya igice ca kabiri c'ikiganiro twakoze ubushize, aho tuganira ku mwidegemvyo. Tukaba turi kumwe n'umutumire twari kumwe mu kiganiro c'ubushize, Oscar Nduwarugira, umuhinga yigenga, niwe turi kumwe muri kino kiganiro kigira kabiri. Mu nkundire rero tumuhe ikaze, twongere tumuhe n'akaryo ko kubidondora. Murakoze cyane, uko wabivuze nitwa Oscar Nduwarugira, kandi nkaba nezerewe no kuba kandi muri kino kiganiro. Rero ndaramukije bariko baradukurikiranira kuri televiziyo Heritage. Urakoze cyane, ndaguhaye ikaze, nongera mpa ikaze mwebwe mwese muri kumwe natwe muri kino kiganiro. Tukaba rero tugira tubandanirize ku gice ca kabiri c'ikiganiro umwidegemvyo. Mutumire wacu ubushize mwaratuyagiye ibitari bike, hariho umuntu ashobora kuba atakurikiranye ikiganiro c'ubushize, mwotubwira ku mayange kuvyo mwatuyagiye ubushize? Ubushize hanini twashimikiye ko umwidegemvyo w'umuntu uherera ahundi utangurira. Yego. Turavuga yuko umuntu mu gihe avuga ko yidegemvye ariko ahunyanga umwidegemvyo w'abandi, kuvyukuri ntaba yidegemvye. Hama twarabonye ibitari bike mu bijanye n'ibiranga umuntu yidegemvya, nuko mu mutwe, mu vyiyumviro no mu buryo bw'umubiri nyene buboneka abafise ubwo burenganzira bwo gukora ivyo ashaka, kuvuga, kwiyumvira, kugenda hashaka. Ama turanavuga n'ibiranganye n'abantu baba badafise umwidegemvyo, turanavuga n'ivyo bokora kugira ngo bashobore gushika ku mwidegemvyo. Harimo kurondera kumenya, harimo kudatinya abantu, canke kudatinya kazoza, canke kugira ubwoba bwinshi, kuko ubwoba buratuma umuntu nyene aguma nk'umuntu afunzwe. Yego. Bigatuma ivyo agomba kuvuga atabivuga, ivyo agomba gukora atabikora, hagomba kuja adashobora kuhaja kubera yagize ubwoba bwinshi. Hama narababwiye yuko umuntu n'umwe ku isi, kandi Imana ni imurema. Yego. Ubuzima rero Imana bw'umuntu ni bufise mu minwe, abantu ntibakwiye gutinya. Mugabo hagaruka kandi nshira inguvu kuri wa murongo nacu bwa mbere yuko umwidegemvyo w'umuntu ugarukira aho nduhera, kandi umuntu avuga ko yidegemvye ariko ahonyanga umwidegemvyo w'abandi ataba yidegemvye. Yego. Urakoze cyane, turakomeza rero n'ikiganiro cacu. Nagira rero mudufashe, mbega nibiki biranga ahantu hari umwidegemvyo? Dufate nko mwishira hamwe, mu kibano, mwishengero, nibiki biranga ahantu hari umwidegemvyo? Ibintu biranga ahantu hari umwidegemvyo, kimwe nuko usanga abantu bakeye. Yego. Kandi abantu bakerebutse. Kandi usanga abantu bari mu mirimo itandukanye, kubera yuko babagukiwe, batafise ubwoba bwo gukora ivyo bajejwe gukora canke ivyo bifuza gukora. Ivyo rero bigatuma ubona ko kuvyukura aho hantu hari ubuzima. Ukabona ko abantu baja ku bikorwa vyabo atangorane, ukabona ko abantu bashikiriza ivyumvira atangorane, ukabona ko abantu bazana imigambi myinshi, bagerageza ibi na biriya. Urabona kuvyukuri ko aho hantu hari iteka n'itekane mu bantu, kubera yuko umwe wese usanga ari ku mirimo, umwe wese usanga afise ivyo arimwo, ata abantu kuvyukuri usanga bari ngaho bica ataco bariko barakora. Ukabona neza ko abantu bariko bariteza imbere, bariko baratererana ivyiyumviro, bafashanya. Haba gufashanya gutandukanye, haba kunganiranira, haba kubahuka abantu bakagerageza kuvyukuri gukora ico cyose bifuza gukora. Murakoze cyane. Ikiganiro n'abakunzi b'amahoro, nagira ndakubaze, nirihe sano riri hagati y'umwidegemvyo n'amahoro? Nibaza ko ahubwo ntitwonavuga ivy'isano. Nibaza ko hatari umwidegemvyo atamahoro yoba hari.
urumva rero umwidegemvyo ni kimwe mu bimenyetso ko ahantu hari amahoro. Mu gihe abantu batidegembya ntitwosubira no kuvuga amahoro, biba byamaze kugorana, kuko ico gituma nyine abantu batidegembya haba hamaze kuza amatati kandi atashoboye no gutorerwa inyishu. Kuvuga abantu rero baba bari mu ruhagarara rushobora kuba rumaze gushaka urwego ko ruboneka canke rucinyegeje, mu abantu baba bari mu bwoba, abantu baba batinyana, abantu baba bafise inzigo n'ibindi byinshi binyegeje muri bo. Iyo byashitse rero hoho bikaduka nyine bikaja kure, baja mu ntambara, baja mu gukorera nabi, aho ntibose bavuga ko hariho umwidegemvyo. Ibihugu biri mu intambara nta mwidegemvyo buriho, mugaye n'ibindi bihugu bitarashika mu ntambara muga bigaragara ko atamwidegemvyo, kubera yuko abantu nta burenganzira bafise bwo kuvuga ikiri ku mutima, abantu nta burenganzira bafise bwo kuja aho bashaka, nta burenganzira baba bafise bwo gukora ibyo bashaka gukora. Rero nibaza yuko kimwe mu biranga ku by'ukuri amahoro, ahantu hari amahoro mu kibano, nuko haba hari umwidegemvyo. Mugabo kandi nko nabivuze mu kiganiro giheruka, uwo mwidegemvyo nuwubahiriza umwidegemvyo w'abandi. Rero ufashe nko mu kibano, nitwoca tuvuga ngo abantu baje kwidegembya bahunyanga umwidegemvyo w'abandi. Nitwoca tuvuga mu nimba ari mu rusengero canke mwishira hamwe ngo abantu bavuye ngo ndi umwidegemvyo bariko baravuza abandi kwidegembya. No kuvuga umwidegemvyo bawo mu gihe abantu bose bari mu kibano bawumva kandi bawurimwo. Umwidegemvyo bawo, umwidegemvyo uzana amahoro mu kibano ni gihe bose bawumva kandi bose bawurimwo. Muga mu gihe bamwe batawiyumvamwo, bamwe bumva mengo bariko barahohoterwa, muri ico gihe barimwo agahaze. Yego, murakoze cyane. Mwavuze ko kugira ngo umuntu avuge ko yidegemvya ari uko yubahiriza umwidegemvyo w'uwundi. Mbega iyo bimaze kugaragara ko hariho umuntu atubahirije umwidegemvyo w'uwundi, uwo muntu yofashwa gute? Ikibabaje ni byinshi, abantu benshi nivyo bakora, mu kurondera umwidegemvyo w'abahunyanga umwidegemvyo w'abandi, muga bigaca bitera ibibazo byinshi. Rero impanuro twotanga ku by'ukuri nuko abantu bo kwisuzuma, bakagarukana umutima buntu, bakamenya ko umuntu wese ariho kubera Imana yashatse kwabaho, kandi kujya kuntu ariho niko Imana yashatse kwabaho. Wewe nawe nico kimwe. Rero kugarukana uko kwiyumvira uti jewe ndiho kubera n'ujya wundi ariho. Ico twita ubuntu muri Afrika n'umuco dusanzwe tumenyereye, abantu bakagira ubuntu kubera yuko ubuntu bisigura yuko jewe ndiho kubera nawe uriho. Abantu nimagiriranire, umuntu yisanze ari wenyene kuri ino si canke mu kibano yoca agira ingorane nyinshi. Mugabo hari gusanga byose twavyibagiye, tugaca tugomba ko abandi bantu baronka canke bataronka birabasha. Jewe mugabo nindonke, jewe nimvuge, jewe ningira ivyo nshaka. Rero usanga ari ingorane. Rero twofasha mu guhanura abantu bakamenya yuko ku by'ukuri umwidegemvyo w'ukuri ni gihe uri kurafasha abandi bantu kwidegemvya. Rero mu gihe umuntu asanze umwidegemvyo wiwe utariho bariko barawuhonyanga, duca tugaruka nk'abubaka amahoro. Hari inzira nyinshi zo kurondera kugira ngo umwidegemvyo wawe ushobore kuwuronka. Nawe ntaca akora nka babandi mu kurondera uko kwidegemvya no guserura ivyiyumviro vyiwe, ntaca aja kandi guhonyanga umwidegemvyo wa babandi. Mugabo nakoreshe inzira zituma ku by'ukuri agarura ca kibano na wa muntu kugira ngo habe ineza. Kimwe no gukoresha ibiganiro. Ibiganiro niyo nzira y'ukuri, naho kenshi abantu batayemera. Mugabo bivana nuko ku by'ukuri nabo mu mutwe bamaze gushika ahantu babura kwa kwidegemvya nyene. Mugabo naganirize abantu bariko baragerageza guhonyanga uburenganzira bwiwe, nisunge amategeko, aje mu mategeko, aje mu mirongo y'amategeko mu gihe abantu badashoboye kumwumva. Hanyuma nibaza ko ikibano ko giteguye, mu gihe umuntu agiye mu nzira y'amategeko rurashobora kuba urugendo rurerure. Mugabo niyo nzira ngira ngo iza kubi ya nyuma aho gushira mu ngimba, kuko niyashira mu ngimba ngo akoreshe nawe inguvu yonona na vya bindi byose byamaze kononekara. Rero twahanura abantu yuko mu gihe uburenganzira bwabo babonye umwidegemvyo wabo wahonyanzwe, bari kwarondera umwidegemvyo wabo, nibashire mu ngiro kurondera ibiganiro. Batangure gukoresha umwidegemvyo kuganira. Kuganira rero ntivyoroshe, kuko kenshi muri kamere y'umuntu, umuntu yamaze kugira nabi, umengo ucurondera uburyo nawe umuja hejuru ukamumanura.
mugabo ubwiye ngo muganire umengo uhereye hasi umengo birakumanuye ariko nizo nguvu ni inguvu zidasanzwe. Rero umuntu amaze gushaka urugo hatahura ati burya kuja kurondera umuntu tuvugane suko nabaye umunyantege ahubwo nabaye umunyenkomezi kumurusha. Bagende rero baganire. Hari gihe muri ico kiganiro hashobora kuvamwo wa muntu agatahura ati ibi nariko ndavuga sivyo, ibi nariko ndakora sivyo. Ugasanga nyine hari nk'umuntu ashobora kwaduka agaterera nk'amajambo gutyo twabibonye, ukazibona nyine aravuze ikintu ngo yagize kujya kubera ukunuku, mugabo mu gihe yabonye wa muntu adaciye amwishura nabi cyangwa acashavura, ukazibona aratanguye guhindura. Hama wa muntu aca amubwira neza akitonda buke ati bijya bintu rega wavuze sivyo, barikwiye kuvuga gutyo. Ugasanga wa muntu aragarutse, aratabiye ati ijambo ryancorotse, ugaca umwigisha uti ibyo ntuzubisubire, urafata abantu nk'abantu, ntusubiye gufata abantu nk'ibikoko. Kujya muntu nyine kuvuga kujya ejo urashobora kugira ingorane ugasanga umuntu yagufashije. Nta muntu adashobora guhura n'ingorane. Umwanya wari wose mu buzima bw'umuntu urashobora guhinduka. Uriko uragenda mu mudugu ukibaza ngo urakingiwe, oya ntukingiwe. Imodoka irashobora kugushana kandi uyirimo ukaza kugwagwa n'abantu bamwe bagenda urataka ivyondo. Rero nico gituma uriko uratwara nk'imodoka ugashikira ahantu hari abantu ariko bagenda n'amaguru, gabanya igitesi ugende buke buke. Bajya abantu ntuza aho muza guhurira. Kenshi ari gihe tuvyibagira, mugabo ni uburyo bwo kubaho mu buzima bworoshe. Jewe miseze byaranshikiye ndahantu hama numva ubwenge bwose buragiye ndagwa hasi. Nambaye ngaho numva nyene ndagwa, abantu ne baje kumvyura ntazi no kumenya. Abantu baca baraza baramvyura baranyicarika. Ibindi byagiye gukurikira byari ibindi. Mugurumva nari namaze kugwa, ntashobora kwifasha, nta umwana wiwanje hari, madamu si hari, nta mugenzi ntawe tuvukana, na hantu nyene ngaha abantu bose bari. Nafashijwe n'abandi bantu ntazi no kumenya. Nibo baje batifasha ujya muntu mwicarike mugira iki niki. Ivyo ni ibintu bishobora gushikira umuntu ari wese mu buzima. Rero nico gituma kuganira ningira akamaro. Kuyagisha umuntu aba yakubwiye nabi ukagabanya ishavu hamukamwegera, ukamubwira uti burya ntiwanyubahirije kandi vyiza byogenda uku, mukaganira. Hama mu gihe bidashobotse ko mushika ku ngingo, umuntu agaca aja mu nzira zijanye n'amategeko. Kuko ikibano cose ryabishira hamwe, ryabishengero caba igihugu kirafise uburyo ibintu biba bipanze, ugacuja muri iyo nzira yo kurondera ibiganiro bashobora kuva ku nivo zibiri. Mushaka kuvugana mwege muri babiri, mu gihe byanse mukarondera abagenzi bashobora kubahuza. Ibyo nibaza ko nabiri ivyigisha ko murondera abantu bashobora kuja hagati kugira bashobore kubahuza, hama wa mwidegemvye wawe ugaruke. Iyo bidakunze rero habasigaye ko muja mu butungane kugira ngo ubutungane nabwo bukore. Ubutungane ishobora kuba inzira ndende bivanye n'uburyo nabwo bumeze, ko ubutungane bwinshi ntibwidegemvya nabwo buri mu kenshi mu biti degemvya, na cyane cyane ngaha muri Afrika kusanga nabwo bukoreshwa n'abandi bantu, cyangwa asanga abacamanza ubwabo ntibidegemvya, bafite ibintu muri bo byamaze kubaboha bakorera ko kujya ibiturire, kudaciziroranye n'ibindi byinshi biba byaramaze kubinjiramo, nabyo bibaboshe. Uheruka twaravuze uburyo baboshwe mu mutwe no mu byiyumviro, basanga nyine abantu basintu byababoshe bituma bakora ukuna kuriya, ntibidegemvye imbere yo guca urubanza. Umujije cyangwa umucamanza by'ukuri yari kunezerwa ashizaho intahishize uko ibintu byagenza, avuga ati undamuhaye vyateza kuronka n'ivyateza. Uwo niwo mwidegemvye w'ukuri. Mbwa kubera usanga yafumbatishijwe aranyingisha akavuga ngo ujya yarushijwe kandi azi neza kujya atarushijwe. Umva araboshwe. Uno rubanza ruciwe n'umuntu yaboshwe mu byiyumviro no mu byo yize byose, urumva harimo kuboha kudasanzwe. Rero uwo muntu ibyo ashoboye kubishikako, hama kihangana ubwo butungana akabukurikirana, urashobora kuzana kwa kwidegemvya ko basura kugagaruka ataco yonone. Ego urakoze cyane, turakomeza turiko tuvuga ku mwidegemvyo, nivyo turiko turaganira. Tugarutse nko mu kibano, hari igihe umuntu ashobora kuvuga inshuro nyinshi ko tubahirijwe atari karidegemvya, ariko uravye ugasanga niko we abibona ariko atariko byari bimeze. Mbega uwo muntu wewe yofashwa gute? Umuntu avuga ko atahabwa umwidegemvyo, akabivuga ku munwa gusa, ari ku munwa, mugabo ugiye kuraba muri we afise umwidegemvyo bawumuhaye. Kenshi ibyo biterwa no kubohwa. Donc ababuze umwidegemvyo mu kwiyumvira no mu kuraba mu mutwe mu byabona, kenshi biterwa kumbere n'aho aba yarakuriye n'ibyo aba yarakuriyemwo.
mugabo ico dufasha uwo muntu ni ugusubiramwo akisuzuma yego ntakorere kubigumbagumba canke kubishobisho akenshi mwene abusanga anakorera no ku nzigo canke kwishavu ishavu rikamutera kubona kumengo ntari karonka ivyo ategeza kuronka kandi yabironse urumva ko nimba kuvyukuri afise umwidegemvyo yategerezwa kubibona kumwidegemvya ufise muga mu gihe atari karabibona hari ikintu camufunze gituma atawubona ico kintu cyo gikwiye kuvaho ico naco kenshi uza gusanga giterwa n'iki mbega afise amakuru yo mbega afise inkuruzo ariko akurikira ivyiyumviro by'ukuri mbega imico arimwo niyo y'ukuri yategezwa kuba arimwo ko nk'aho iwacu muri Afrika urashobora gusanga umuntu agomba kuba mu Burundi agaca aba nk'umunyamerika imico muri Amerika agaca agomba kwiza ngaha bica bigorana kuko ivyo abanyamerika baba barimwo sivyo ngaha tuba turimwo ufatiye nko ku ngo by'imiryango n'iki urashobora gusanga abantu bafise ukundi kuntu babaho mu bindi bihugu canke nabo akaba ari byo yumva cyangwa ugasanga nivyo asoma ivyo ariko arasoma vy'ahandi hantu agaca abona umengo yobizana iwe canke mu rugo n'imiryango ugiye mu miryango ngaha iwacu usanga umuryango wose ufise ukupanze udapanze nk'iyindi fata nk'akarorero hariho abantu ku vy'ukuri usanga mu kibano cabo hageze gufungura bazana isiniya nini bagashirako ivyo kurya bose bagakaraba bakarya umwana akagenda mu ishure muri interna agaca amenyera kurira kwisahani ya wenyine rumva yizundi muco agacaza muhira bakeneye ko yinjira mu muryango agire gute amere nkabo nawe agaca yumva umengo yarakeneye ko bamuhisani ngano bakaraba umuntu umwe kweri tumuhisahani ari umwe azoba twononeye nkaho urashobora gusanga harimo akantu nyine akumva umengo ntibamuhaye umwidegemvyo w'umugabo ku vy'ukuri ni ukudasobanukirwa izo mpinduka zigenda ziba mu kibano rero uramufasha ukamwereka uti burya mu muryango iwanyu niko bafungura kandi barabikunda rero ni vyiza ko ugira gute ubatahura ntumuhutagiza hama ashoboye gufashwa agatahura abo bantu aramenya ati ndi muhira nzora nifata gutya mugabo ngeze hanze nzoja muri restaurant bampe kwisani iwanje nje kwisani iwanje urumva nk'ivyo aronsa ayo makuru umuntu amufasha gutahura yuko mu kibano hariho ibintu abantu baba basangiye uzanye ibivuye ahandi bica bigora ko vyinjira rero wamaze gutahura ivyo biramufasha kuko kenshi uza gusanga abantu gituma biyumvira ngo ntibariko baronka ivyo bateza kuronka canke umwidegemvyo wabo nkwiye nuko bariko bafatira ku vy'ahandi ico rero twona citondera gose kuko ni kinini cane ubisi imeze nk'ikibano kimwe amakuru ari menshi abantu babona ibintu byinshi harashoboraho kuba abantu bifuza kuba mu bintu vy'ahandi hantu atari ivyo ngaha bagira ngo abacasanga ntibikunda ugasanga rero muri ico gihe biragoye cyangwa ugasanga umuntu abandi bantu bafise twovyita ngo iki bafise umwumwa w'ibintu canke kwifuza ibintu vyinshi birenze ivyo bateza kuronka ugasanga umuntu ariko arifuza ibintu bidashoboka urumva ukabona ko umengo ukwiye kugendera mu ndege kandi na papa watigeze ayijamwo atanamera kuguritika afise nguko umumengo wategeza kugenda kwiga mu ishure runaka kwera waribonye ngo abavyeyi nibo bari kukurungika nta mahera bafise urumva bica bigorana ucubona umengo barakwankiye kuja muri ibi hakaba n'ikibazo rero kijana nk'indero kijanye n'indero mu miryango niki hari igihe abavyeyi nyene bategeza kugira uruhara runini mu kurera abana umwana bakamubwira ati bikwiye kumera gutya n'amasaha yo kwiga saha yo gukina umwana agaca avuga ngo ntidegembya ivyo bakwiye kubitahura neza yuko muri ico gihe si umwidegembya abuze ahubwo ariko agorwa no kwemera indero bariko baramuha rero ahantu hose hama hari amategeko ahagenga n'uburyo ikintu cubatse ivyo rero umuntu amaze kumenya ko ateza kuvyubahiriza biramufasha nico gituma navuze namye ngaruka kuri ca kintu bivuga ngo umwidegemvyo y'uwawe uhera aho abandi utangurira umuvyeyi arafise umwidegemvyo wo kurera umwana ategezwa kumenya nawe nyene ko mu vyo ukora vyose umwidegemvyo aza kuronka ntakwiye kubuza umuvyeyi kumurera umuvyeyi arafise uruhara rwo kumurera gushika mu gihe umwana akuze nawe ashobora kwirera mbwo ivyo atarabishikamwo umwana akwiye kumenya ko ategeza kuregwa n'umuvyeyi kandi n'umwidegemvyo umuvyeyi akeneye kugira ashobore kurera umwana kuko natabikoreje n'ivyo azotukwa rero ategezwa kubikora kugira ejo ntazabitukwe rero uza gusanga abantu kenshi bakeneye kumenya ayo makuru yo gutahura neza
ko ikibano kiba gisa uburyo cubatse hanyuma ivyo bibaza ko batariko baramuha umuntu agasobanura neza igituma bitariko biraboneka hama umuntu akabitahura mugaha akaba no kumenya yuko ibintu vyinshi twiyumvira ntibishoboka guca bija mu ngiro kuko ubwenge canke ivyumviro bishobora gushika kure gose mugabo ntibikunda ko ibyo bintu bica bikorwa mu vyiyumviro umuntu ashobora baravuga ngo ashobora kubaka inzu muri Espagne muga ntucubaka ngaha oya ntivyokunda rero ko wifuza ibintu cyangwa ukabibona baca ugomba ko bica biba utangura kwidoga ntibabiguhaye ntibagize ikiniki nibeza ngo bikunde hari aho Burundi buzotega gushika kugira ngo ibintu bimwe bishoboke uno munsi ntibikunda ibyo bitarashoboka woza ngo uno munsi ngo bataduhaye amagari ya moshi yihuta nyaruka ko muri Tanzania ko arayaronka ukavuga ngo ntayariho nyene ko Burundi ntiburaronka n'amabarabara meza y'ikaburimbi bitegeza kugenda buke gushikaho tuzobishikako rero uno munsi utabironse canke ubikeneye genda muri Tanzania canke ugenda i Burayi uhicaremwo wumvirize ko ushobora gushikayo ngahi wacu banzurorere turacari mu vyibanze no kwipanga byonyene kiracari kibazo byadushe kuri ivyo bintu rero umuntu kutahura ivyo byose akamenya ati ahandi ibintu bimeze uku ibintu bipanze uku ivyo nifuza nibi mugi bishoboka nibi biratuma uwo mwidogo wo kwiyumvira ngo bamuhonyangiye umwidegemvyo ugabanuka naho rero bimeze nk'ubu turafise amashuri menshi yigenga za kaminuza arimwo ibisata vyiza mugo gusanga bizimvye rero kwiga no mwidegemvyo birajanye mugabo uca ugenda mu ishure bashobora kwemera amahera make yaca wigamo kubera ko hajya handi amahera hari ntibikunda rero nico nibaza ko abantu kwiye gusobanukirwa byo bica bibafasha no kumenya rero ko uwo muntu kurasaba umwidegemvyo ukamenya mbega umwidegemvyo we nawuhera he ko ari gibaza ngo ntiyawuguhaye mugari wagombye kurengera uwiwe nawe kandi ataze ni nk'umuvyeyi cyangwa umurezi ku ishure abafise umwidegemvyo kurera abana bikabigisha mugabana nabo bakwiye kumenya bati ahageze umwarimu yavuze isaha yo gutonda ku ishure ni 3:00 we ntucuza saa 4 hamucuva ngo bakurengeye nico kimwe no mu kazi nico kimwe n'ivyo iko kuntu byose yabipanze afite umuntu yidegemvya neza abatahura ivyo byose hama kagereza kubahiriza cy'amateka asaba uko ibintu byubatswe kugira ngo niho nyene hashobora kuvuga ati jewe nasitse 2:40 dutangura akazi 3:00 mugabo baciye bamfata nk'uwashitse 3:30 aho zoba bamurenganiye mugabo ni aza ngashike 3:30 baciye bamfata nk'uwashitse 3:00 sivyo ahazoba ari kararengera umwidegemvyo w'abandi bantu urakoze turabandanya n'ikiganiro cacu abakunzi b'amahoro nagira ngo mudufashe gusobanurira bariko baradukurikirana n'izihe ntambamye z'umwidegemvyo intambamye z'umwidegemvyo intambamye ya mbere y'umwidegemvyo no kumenya imbibe kurenga imbibe z'umwidegemvyo kuko iyo umuntu yidegemvya acagomba kurenga kenshi rero intambamye ya mbere nuko muri uko kwidegemvya wibagira abandi nabo ko bidegemvya ico rero ni ingorane ya mbere ico kirashobora gutuma ku by'ukuri usanga hari ibintu byinshi byononekaye kandi bayigukiza rero ico ni ikintu ca mbere iyo umuntu ariko aravuga akeneye kwidegemvya atezwa kumenya ko muri uko kwidegemvya tuko turarondera twubahirize umwidegemvyo w'abandi kandi iyo uhungabanije n'amahoro ico gica kiba ikibazo bwa ikindi kintu gica kiza rero n'uburyo kibano kiba cubatswe iyo nini ntambamye ikomeye gose kuko nkuko nabivuze mu kiganiro giheruka ikibano ishirahamwe ishengero igihugu birafise uburyo biba vyubatswe kandi akenshi ntibyubakwa ngo bifashe abantu kwidegemvya kenshi usanga byubatswe mu buryo bw'uko harimwo gukontorora canke gucungera abantu kuko iyo abantu bamaze kwipanga bakagira ishirahamwe canke bakagira igihugu canke ishengero n'ibindi hari ukuntu usanga bageze ahantu bumva umenga ibintu bo bicungera bonye nubwo babanza kubura umwidegemvyo bagaca baja mu bwoba bw'uko abandi bantu bashobora konona ivyo bariko barapanga bagaca bashiraho imigambi yo gucungera abantu uravye nk'igihugu umuntu abaye umukuru w'igihugu umwidegemvyo wewe wose ucuhera agaca acungirwa n'inzego z'umutekano bagaca bavuga ati nta muntu akwiye no kumwegera nta n'umuntu akwiye no
kumukora mu minwe nahaciye abantu bose bakwiye kubanza kuva mu ibarabara hajya nagasho mu bisanzwe aba yamaze kujamwe kandi hajya ntavamwe hajya nta nuhara abakibifisemo apfa kuhashika gusa bagaca babimushiramwo biba biheze naho uwo mukeneye kumwe aho ugenda kumuraba ntiba bigikunda ugiye muhira ntibikunda kumubona haba yifuza kukubona ntibikunda nagasho kamaze kujaho babigira bavuga ngo twomureka bo mwica bogira gute tukaca tuja mu ngorane ni bwabwo burumva bamaze kuza bagaca bugira ivyo rero ukuntu byubatse uko nyene byamaze kubakwa bigaruka bikaza kubuza abantu mwidegembye urazi ko kenshi na kenshi mu misi yahera kugira ngo iryo barabara umukwiga ariko ararengana twaramara n'amasaha 3 atanumwe ashobora kujabuka n'ikaburimbi kandi kumbura kiri nk'imurambi mbwa bakubwiye ko udashobora kujabuka ikaburimbi inzu wayisizaje ugiye kwiduka kugura ifunguze gucumba amazi wasize yaritse amazi araza gukama wewe ukiri hagiroreye ko umukuru bwarengana numva ari umwidegembye mvi atari ntambamye nini ku mwidegembye urumvuza gusanga rero ko ikibano cubatse n'amategeko hari n'ibintu bihari akenshi bica byubakira ku bwoba bwa kazoza n'ibindi byinshi bigaca bituma abantu babura kwidegembya rero uza gusanga ku kwiyumvira ko abantu bahaye umwidegembyo bashobora guca baza bakonona ibintu bikurakora usanga habaye rero kuzibira gaca ibintambamye abantu benshi bakaguma bari ahantu baguma bifuza kwidegembya no kuvuga no munsi waye userukira ishirahamwe ucutangura kubona abandi bose bakeneye kuba muri ico kibanza ico ukora niki ucutangura gukora nk'umuntu wifuza ko atabandi bantu baza kuhashika gacutangura kuzibira amanama imbere uko akaba yapanzwe abantu baza mu nama ofisi ijambo ugasanga nyene utangura kwiyumvira urya muntu ko avuga kujya sinsubira kumuha ijambo kuko wumvise yari karaja ubundi ukumva abandi bati bajya bagumura abantu aba controle nini irenze ico bica gituma rero ni ntambamye nini kugira abantu bashobore kuronka umwidegembyo akenshi kubera yuko abari ku butegetsi canke abafise abarongoza abari ku burongozi baca bagira ubwoba bw'uko bashobora kuhava bagaca barondera uburyo bazibira umwidegembyo w'abandi kuko nabo ubwabo nyene ntibaba bagifise umwidegembyo baba bamaze kubohwa n'ubwo burongozi barimo bagaca baza kuzibira n'abandi ko bibaza ngo twobaho umwidegembyo baradukura canke baratwononera ibintu ico nikindi kiza mu ntambamyi mugabo hariho n'ubumenyi buke ubumenyi buke nabwo nyene n'intambamyi kugira umwidegembyo kuko igihe utazi ikintu nyene ntacuzi nyene umuboshwe hari abantu rero usanga makuru bafita mu bintu byinshi atabariyo abantu gasanga nibihuha gusa abantu basanga basumenya ataribwo canke buke bushoboka mugabo uko ugomba kwidegembya mu bintu byose bironderemwe ubumenyi uca widegembya nukuvuga ntushobora kwidegembya gukora ikintu kandi atacuzi ntushobora kuvuga ngo je ngo ngomba kuba umumekanisye kandi atabyo wiza atabyuzi je gukora imiduga ntibikunda nukuvuga rero umwidegembyo urafatana kandi n'ubumenyi n'ubuhinga abantu baba bafise kurondera ubuhinga buke n'ubumenyi buke navyo biri mu ntambamyi zituma ku by'ukuri umwidegembyo w'umuntu udakwira umuntu agasanga ashobora gushika hacira hanyene habonekera hanyene mugabo tugarutse mu by'ishengero no mu by'Imana urumva hariho ikintu gikuru gose gikomeye abantu bashobora kwidegembya batari mu bugombe bw'Imana abantu badatahura Imana abantu batari mu buzima kubaha Imana kwidegembya ntibikunda kubaca baha imbohe za shetani nabo baguma bakoresha ibyo batagomba no gukora ugasanga nyene abo bantu ni ngorane icaha kiba ikibazo mugabo rero tugaruka tukavuga tuti none abantu ku by'ukuri ibyo bo bigira gute n'uruhara rw'ishengero gufasha abantu kugira ngo bashobore gutahura neza yuko abantu bakiri mu byaha hari ibintu twitega bitazoshoboka abantu bagikoreshwa na kamere y'umubiri intambamyi nini gose uko umuntu aca yikunda umuntu aca arondera inyungu ziwe umuntu asubira kwiyumvira ineza y'abandi niyo ngorane nini gose iciza kwishengero kwigisha abantu bagatahura neza yuko ku by'ukuri icaka ikiganje kwa kwidegembya turondera kukuri kuragoye gose kuko abantu bose baca bagenda barondera
inyungu zabo. Mu gihe abantu rero bari ku nyungu zabo bahonyanga umwidegemvyo w'abandi, bakora ivyo byose bishobora kugira ngo bashobore gushika aho bagomba gushika. Nivyo bigaruka kandi bikatuzanira ikibano kitagira amahoro, kubera ko abantu usanga bagendera mu byifuzo byabo no mu byumviro byabo. Aja tukagaruka muri kimwe twavuga c'ubuntu. Abantu nitakunda ko bamenya Imana ngo bagendere mu buntu bw'Imana, basi nibabe abantu bagira ubuntu, kuko ubuntu nabwo burashobora gufasha kugira ngo abantu avuga ati ntaco naho ibi nayona gutya, muga kubera ntahura ko ndagukeneye, reka ibi ndabigire kuriya, bizoheza bifashe. Abo bidashobokeye ko bamenya Imana cyangwa ngo bagendere mu buntu bw'Imana, basi nibaba abantu bagira ubuntu, kuko nabwo buzodufasha kubaka ikibano kimeze neza no kubahiriza umwidegemvyo w'abandi. Dutera tugana gusozera ikiganiro cacu, mwigeze kuvuga ko hariho abantu usanga kumbure atubahiriza umwidegemvyo w'uwundi kandi akaba anabizi. Nakahe kajambo mwotekerera abo bantu? Abo reka tugaruke kuco twababwiye kiriya gihe cagiye ikiganiro ca mbere. Baraje barahitanye umudandaza, ntacuvuze ko nturi umudandaza. Baraje barahitanye umuvugabutumwa, ntacuvuze ko nturi umuvugabutumwa. Baraje barahitanye umunyepolitike, nta na kimwe uvuze ko n'umunyepolitike. Mva bose baragiye baraheze. Uhashikiriwe kumbure umwarimu. Mwarimu rero babandi bose bari kugufasha, bose baragiye kandi ntaco wigeze uvuga. Uriye ko ari ushikiriwe, baca bagutwara kandi kugutabara. Rero nico novuga, abo bantu bazi ko bariko barahonyanga umwidegemvyo w'abandi bantu kandi babizi, no bahanura ko bobireka, kuko nabo nyine ubwabo bisigura ko babushwe. Rero kugira babohoke nuko baha umwidegemvyo abandi, kandi ni ku neza yabo, ko nabo nyine umwidegemvyo barawukeneye. Birababaje kuba uri ahantu ubona umenga uridegemvya, ufise inguvu, ufise ibintu byose, mugabo mu myaka mike tukaje tukubona wangara atashobora gushikako. Ndaba abantu batwara ibihugu kenshi uburyo barangiza birateye ikigongwe, nkibaza mbega babuze ubwenge, babuze abahanuzi, babuze iki? Kumengo bari bakomeye kijya gihe, umenga umuntu wese yobunamira, mugabo kazona mwanya muto barangaye, imiryango yabo irazimanganye, nta numenya nuko bigeze no kubaho. Kandi hari igihe wamengo n'abantu bakomeye cyane, babuze ubwo bwenge bwo gutahura ko udahaye umwidegemvyo abantu nabo ntawufise. Iyo bakora neza bagaha umwidegemvyo abandi bantu, abo bantu nyene bahaye umwidegemvyo, n'igihe bari kurangiza ivyo barimo nibo bari kubakira, bakabandanya babaha agaciro. Mugabo no musi uza gusanga abo bantu kuvyukuri ko barahonyanga umwidegemvyo w'abandi bantu, bakawibagira kubaho, bakaguma mu vyabo, mugabo ejo bihindutse ugaca usanga rero ntibatanguye kwibuka kandi haba harengeranye. Rero no bahanura yuko bukubahiriza umwidegemvyo w'abantu ko kwidegemvya kukuri. Umuntu atari karaho umwidegemvyo abandi ntiyidegemvya, nawe nyene aba adafise umwidegemvyo. Rero abo bantu impanuro vy'ukuri no bahanuko bakosora, bige ko kuvy'ukuri umwidegemvyo abandi ari byo bizobaha n'iteka, ari nako gutegura kazoza neza kabo keza mu burongozi bwari bwo bwose, mu gice cyose umuntu abarimwo afise abantu munsi yiwe, yategezwa guha umwidegemvyo akaba atari karawubaha kandi abizi, nakosore by'ukuri ko abo bantu ari kari mu mwidegemvyo, ejo nibo bazomuramira. Rero ntibizokunda ko bamuramira atabaye kwidegemvya. Rero tari kuraho umwidegemvyo abandi abo ntiwidegemvya. Murakoze cyane, tugira turangize ikiganiro cacu. Nakahe kajambo ga Oscar wumva utova hano utashikirije? Akajambo ngira ngo no vuga ku byo kuri ko kurangiza, ntagiye muri byinshi cyane, nuko ku byo kuri no menyesha abantu yuko kwidegemvya uburenganzira bw'umuntu wari we wese. Mugabo ubwo burenganzira ugarukiraho ubwundi butangurira. Kandi mu gihe utariko uratuma abandi bidegemvya, nturi kubaho uko bategerezwa kubaho. Kubaho neza no kubaho kugira ngo ufashe abandi bashobore kubaho bidegemvya. Umwidegemvyo w'ukuri ni gihe umwidegemvyo uri kufasha abandi kwidegemvya. Nico kintu mba notekerera abantu. Urakoze cyane, nkundire ubugira kandi ndagukengurukire. Vyimva mutima ndagushimiye Oscar.
nanje ndabashimiye ngiye mukantumira. Ego nizera ko no hanyuma muzotwitaba. Nzobitaba kandi ndashimiye n'abadukurikiranye bose. Ego nshimire umutumire wacu nongera nshimira mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro nkizera ko mwashoboye kugira aho kibakuye naho kibagejeje nkaba rero ndabakengurukiye umwe wese ukuntu yaduteze yompi tukaba tuzosubira murakoze. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monceau pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.